Dasubiye kubarabutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze nanone mu makuru agezweko ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru aba ariko aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi yanditswe mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ayandi makuru yose duhabwa n'amasoko yacu. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira na jewe nkatunganya neza nkayagushikiriza akagaruka ku bisata bitandukanye yarabana na politike inkuru zirabana n'umutekano ndetse n'ibindi vyose buba mwaranyegejwe. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku nkuru y'umubabaro, ni inkuru mbi cane, inkuru y'urupfu ku mupatiri akomeye ga mu gihugu c'u Burundi. Urupfu rwiwe rero rukaba rubabaje abatari bake, turaza kubigarukako kungene Patiri Minani Patrice yashengeye ibukama ndetse n'ivyishi vyenyegeje inyuma y'urupfu rwiwe. Ivyo byose twabibateguriye burano makuru muraza kuvyumviriza. Amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, turaza kugaruka ku nkuru iriko iravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni birabana n'uruhombo leta yagize bivanye n'inyurutswa ry'amafaranga yari yaragenewe kubaka urugomero rwa Mpanda. Umukuru w'igihugu akaba yari yaratanze n'ikiringo c'indwi zibiri kugira abo bantu bagize uruhara mu gutuma ayo mafaranga ahomba abo bantu babe batanze umuco, ariko kuri ubu akaba atakirakorwa. Ivyo turaza kubigarukako turabe abinyegeje inyuma y'ugo ruhombo rw'amamiliyoni atari make igihugu cahomvye ndetse n'ivyo umukuru w'igihugu yasavye naho bishitse kuri ubu. Ivyo byose twabibateguriye muri ano makuru. Kumwe n'ayandi yose rero nagubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyakurikira. Icyo utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone niba utarafyondako igihe cose dushizeko inkuru icigushikira iyo wafyonzeko. Sangwe ikaze ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi abari mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe mutwumviriza muri ku migabane y'amakungu ya kure. Urupfu rubabaje cane rwa Patiri Minani Patrice yashengeye ibukama, akaba rero yaranabaye umwigisha wa filozofi imyaka myinshi cane mw'iseminari nkuru y'i Bujumbura. Amakuru rero adushikira nuko yitavye Imana. Ivy'urupfu rwe nico yazize byose turaza kubimenya muri ano makuru. Sangwa ikaze mw'idonido ryayo. Wa gatandatu umugambwe CNDD-FDD wari uramutse utunganya ibikorwa vyawo mu ntara ya Ngozi. Ibikorwa bavuga ko vyari bigamije kwakira abanywanyi bashasha. Muri iryo koraniro umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yamenyesheje abo yise abanywanyi bashasha yariko arakira ko ngo binjiye mu mugambwe ufise imbono yiyo ujana igihugu, ko kandi umugambwe CNDD-FDD ngo wubahiriza agateka kazina muntu. Kurikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Hakaba hari kuri uyu wa gatandatu muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi. Muje rero mu mugambwe uzi iyo Burundi bwavuye, uzi aho bugeze ko ubonike dutwara, tuzi niyo buzoba buri ejo, dufise intumbero imbono yaho Burundi twaba kubushitsa. Karibu rero mugambwe w'abunyabanga, karibu kukivi. Nico gituma rero mubona Imana iguma ihezagira umugambwe CNDD-FDD kuko ni umugambwe ushira imbere agateka kazina muntu, umugambwe uzi umuntu icarico, umugambwe w'abantu w'abarundi bagumya banga bakiyaruka mbonera kure. Twabonye bamwe batarose umwambaro n'abagumya bagatatu umwambaro, tugiye kugerageza ku buryo atamugumya banga n'umwe mu 2025 atazobafite umwambaro. Tuba dufise umwambaro twese umuntu wese yikumugumya banga, umwambaro mwiza witeka wambara abakozi. Abanyagihugu bumvise ivyo vyashikirijwe n'uwo arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, bamenyesha ko ari ibara ku mutemere kumva umugambwe CNDD-FDD wubahuka kuvuga ko wubahiriza agateka kazina muntu, mu gihe agateka kazina muntu mu Burundi gahungabana ku munsi ku munsi. Ngaha bakavuga inyuruzwa n'ihohoterwa vyirirwa birakorwa n'inzego zijejwe umutekano zifatikanije n'urwaruka rw'imbonerakure. Bati nta hantu na hamwe wohera mu kuvuga ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD yubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
muri ivyo bikorwa vy'uwo munsi kandi abagumyabanga bari bategetswe gushikanira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD inka, impene, inkoko, ibiharage, eka ikintu cose no kugera ku biti vy'imisigati. Imbonerakure zikaba zari zimaze iminsi zinyagaza imihana y'abanyagihugu bo mu makomine yose agize intara ya Ngozi, zibahimiriza kurondera ivyo bazoshikana muri iyo nama. Si ivyo gusa, abanyagihugu kandi bategekwa gutanga intererano zo kugura inka zizotangwa. Bamwe mu bagumyabanga twaganiriye bamenyesheje ko bataritanga kubera urukundo bakunda uwo mugambwe, ngo ahubwo no gucungura agahanga, ngo kuko basanzwe bari mu bukene butagira uko bungana. Abo bagumyabanga co kimwe n'abandi banyagihugu bamenyesha ko ibikorwa vyose vya CNDD-FDD vyerekana ko abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe atampuhwe na nkeya bafitiye abanyagihugu. Nayo mu gihe muri uwo mugambwe barajwe ishinga no kurondera umwambaro w'abagumyabanga, ngo kugira ngo gushika mu mwaka wa 2025 hazoshike atamugumyabanga n'umwe aboneka adafise umwambaro w'uwo mugambwe. Abanyagihugu babifata ko vyerekana ko umugambwe CNDD-FDD atamigambi ufise yo kubaka Uburundi no guhindurira ubuzima abanyagihugu. Bati kuko bategerezwa kurajwa ishinga no gukiza abanyagihugu bishwe n'inzara gusumba kurajwa ishinga no kubaronderera imyambaro bambara gusa, mugabo batubitse uwavuwe. Urakoze nawe Dondo Jembaza umutima kuri iyo nkuru. Umukuru w'igihugu ngo nareke kwama ariko arahenda abarundi ko ariko arakora ku nyungu z'abanyagihugu bato bato, ngo kuko ivyo aguma akora bigaragaza ko intwaro yiwe atayitandukaniye n'izindi ntwaro abarundi bavuga ko zabakoreye amahano. Ivyo abanyagihugu bariko barabivuga inyuma yaho Evariste Ndayishimiye ashikirije amamodoka hamwe n'amamashine nyabwonko abarongoye indero mu ntara zose zigize igihugu, mu gihe abana b'u Burundi nabo mu bice bitandukanye vy'igihugu biga bicaye hasi kubera ubukene bw'intebe zo kwicarako mu mashure. Bamwe bati leta y'u Burundi yari kwiye guhera ku vy'abanyagihugu bakeneye gusumba ibindi, niyaba itabikora ibibona mu kutitaho ingorane z'abanyagihugu nk'uko yama. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero. Abavyeyi barereye ku mashuri atandukanye mu ntara zitandukanye z'u Burundi co kimwe n'abarezi baramaze iminsi basemerera bongera basaba umuntu wese yoshikana ijwi kure kuvugira abana b'u Burundi muri kino gihe bicara mu mukungugu wo hasi kubera kubura intebe zo kwicarako mu masomero. Ivyo vyarabonekeye ku mareresi atandukanye yagiye arerekanwa yerekana ingene abo banyeshure bicara hasi, abandi nabo bakaba baboneka bicaye ku mabuye canke ku matafari. Ntaco abayobozi b'amashure tagize mu gusaba no gusemerera kugira ngo ikibazo c'amashure barongoye gishobore gushika kure, ariko n'ubu nta kirakogwa. Mu gihe abanyagihugu bari bakirindiye inyishu bafise n'ivyizigiro ko kumbure leta ishobora gutora inyishu y'ico kibazo co kurondera intebe abo bana b'u Burundi bo kwicarako, abanyagihugu ngo baraye bumiwe aho baboneye kuri wa gatanu Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ashikirije amamodoka hamwe n'amamashini nyabwonko abarongoye indero mu ntara zose. Ibirori byo gushikirizwa izo modoka bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Muri kino gihe abanyagihugu bakaba biyumvira nyamba vy'ukuri leta y'u Burundi yo bizi gutandukanya imigambi yari ikwiye gukorwa imbere y'iyindi kandi abanyagihugu bakeneye mugabo bikabasiga. Akararo batanga na kizo modoka ziheruka gushikirizwa abo bayobozi b'indero mu ntara z'u Burundi, aho tugerageje kuraba agaciro kizo modoka usanga ku modoka imwe yonyene bivugwa ko yo bigurwa amafaranga agera ku 60 vy'amadolari y'abanyamerika. Ayo nayo yashije mu marundi ufatiye ku biciro idolari rivunjwa ko uno munsi ayo mahera ararenga miliyoni 204 ku modoka imwe. Aho rero abanyagihugu bakiyumvira ngo nimba koko icari cihutirwa gukorwa kwari kugura imodoka zifise agaciro kangana gutyo, mu gihe hariho n'izindi modoka zikomeye kandi zigugwa igiciro kigereranye yamara ntibasobanukirwe. Abanyagihugu rero na cane cane abavyeyi twashoboye kwegera ngo tuganire batubwiye ko
umukuru w'igihugu ngo yarakwiye kureka kwama ariko arahenda abarundi ko ariko arakora ku nyungu z'abanyagihugu bato bato ngo kuko ivyo aguma akora bigaragaza ko intwaro yiwe atayitaniye n'izindi ntwaro abarundi bavuga ko zabakoreye amahano. Bakaba bibutsa ko kubahuka kugurira amamodokari abayobozi b'indero mu gihugu muri ico gisata nyene abanyeshuri bicara hasi mu mukungugu kubera ubukene bw'intebe mu masomero ngo atakindi bisigura kiretse kutitaho no kutitwararika amagorwa n'ibibazo by'abanyagihugu. Hari na bamwe muri abanyagihugu batubwiye ko bitari bibi kugurira imiduga abayobozi b'indero mu ntara ngo kuko vyari bikenewe, bati mugabo leta nimba koko ari leta y'abanyagihugu ikunze no kwita mvyeyi yategerezwa kuraba ibibereye gukorwa imbere y'ibindi ifatiye ku by'abanyagihugu bakeneye gusumba ibindi. Basoze bamenyesha ko ikimaze kugaragara ari uko leta irajwe ishinga no gusayangana gusa hamwe no kuduza imifuko yabo ngo kikaba ari naco gituma ibikora gutyo. Bati kwihutira imiduga no kurondera iyo birirwa barajana mu bikorwa by'imyiyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD bayitwayemwo n'imbonerakure canke imiduga ikoreshwa mu kunyuruza abanyagihugu batavuga rumwe na CNDD-FDD ataco bazira. Urakoze nawe Aline Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye. Ishirahamwe Oricome riramenyesha abakwiye gukurikirana dosiye y'amamiliyaridi 58 y'amafaranga y'amarundi yaragenewe kubaka urugomero rwo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza mu gihe umukuru w'igihugu aherutse gutegeka umushikiranganje w'ubutare n'agataka ngo abariwe akurikirana iyo dosiye. Mwishirahamwe Oricome hoho bamenyesha ko ako arakadenderezo kuri uwo mushikiranganje ngo ahubwo iyo dosiye ikwiye gukurikiranwa n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane canke abo mu bugenduzi bwa leta na Cour des comptes ngo kuko abasuma biba amafaranga nkayo usanga basumvye inguvu leta. Inkuru twateguriwe na King Blaze Iranzi. Mwishirahamwe Oricome bamenyesha ko kuba umukuru w'igihugu yatumye umushikanganje w'ubutare n'agataka ngo abero kurikirana dosiye y'imiliyaridi 54 ngo nakadenderezo ngo kuko atamushikanganje w'ubutare n'agataka yoshobora gufata abantu bivye amafaranga nkayo. Muri iryo shirahamwe bakaba bavuga ko iyo dosiye yari gukurikiranwa n'ubushikanganje bw'ubutungane canke abo mu bugenduzi bwa leta na Cour des comptes bagatangazwa no kuba izo nzego zose atakiwe na kimwe zirabivugako. Kurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio RPA. Umukuru w'igihugu yabivugiye ku maradiyo abibwira abanyagihugu nubu byari ngombwa rero yuko abanyagihugu twoca tumenya ibyavuye mu matohoza dufate ko hatararenga, ariko rero byo dutangaza cyane hamwe twokumva iyi dosiye yakozwe coba ari gitangaza kuko ibintu byabereye canke nubu bimwe bikibera mu gisata c'ubutare twibaza neza yuko naritoyi bisanzwe nta na kimwe kirakogwa. Byo dutangaza rwose rero igihe ahantu hibwa amamiliyaridi 58 hoca hatangura gukorerwa bikagaragara umushikiranganje w'ubutare n'agataka be n'amasoko ntanganguvu kwimutuma dosiye nk'iyi twebwe tubona ko umengo gusa nko kumudendereza kuko nukuri ntavyo yoshobora kuko abasuma ababandi abanyoni bari mu kino gihugu cacu ntitwibaza yuko umushikiranganje w'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ari we ashobora kubafata. Bo bisanzwe byari gusabwa umushikiranganje ajejwe ubutungane cyangwa bigasabwa ubugenduzi bukuru bwa leta, abandi bari kubikora ko yari Cour des comptes inama nshingamateka cyangwa mpuzamamateka bari kugira umugwi. Abo bose ntiturigira twumva n'ijambo bakura mu kanwa ngo bavuge. Mwishirahamwe Oricome bakavuga ko kwiyumvira ko bene izo dosiye leta y'u Burundi canke inzego z'igihugu zogisho zizikozeko mu gihe hari n'izindi dosiye nyinshi ziryamiswe ngo ko bari kwihenda kuko abasuma bene abo ngo usanga basumvye inguvu leta. Bagasaba ko hoshingwa umugwi mpuzamakungu akaba ari wo ukora amatohoza ugaheza ugashira habona ukuri. Twongere dukurikire Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome. N'amadosiye arimwo mw'abantu babasuma bamwe twita mafia bamwe twita legange irimo mw'abantu atari wari we wese ashobora kubatumbera. Rero nibaza neza yuko umukuru w'igihugu mu by'ukuri arashobora kumuha ibyo asanzwe afise mu
ubushikiranganji ni ukuvuga abakoze dosiye abayikoze abayikurikiranye ivyo ni ibintu bisanzwe bihari kaca bimuhereza mw'ibanga mugabo ntitwibaza neza yuko ashobora kugenda kugira amatohoza kumwe kuriya umushikiranganji sinibaza yuko ivyo yobishobora kengera ngo ntavyo yoshobora nuko gusa bari muri ivyo abantu nk'abo usanga mbere basumvya inguvu leta mbere bakanayitegeka arico gituma mw'ishyirahamwe Rikome dusaba ahubwo ico no kwita audit international ni ukuvuga isuzumwa ryigenga mpuzamakungu ryoza kwerekana uruhara rwa bamwe n'abandi mugabo hariho ingingo z'intango zobanza kuba nuko abari muri ivyo babanza gukumirwa bose mu bintu vyitwa ko ari ivy'igihugu kugira ngo itunga igihugu rikingiruka n'abo bantu ntibabazivye amatohoza cyangwa bitagenze gutyo habe ico no kwita institution judiciaire umushikiriza manza mukuru wa Republika yugurura amatohoza mugabo nuko nayo tuzi ko yuguruwe yose kuva kuri Falcone 50 yandi madosiye menshi twamaze gukora yose yaciye ashira mu kabati hareze imyaka 10. Urakoze King Blaze kuri iyo nkuru waduteguriye. Abanyagihugu basanzwe bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 3 rizwi nka Bujumbura Rumonge baridogera leta ya CNDD-FDD kuba yigira sindabibazwa ku bibazo vyabo aho akaba ari nyuma yaho ari imodoka yo mu bwoko bwa Fuso imaze indwi irenga arashayiye muri iryo barabara ryuzuyemo ibinogo rigateza amasanganya atari make ababijejwe bakaba bagenda bigura intege mu bikorwa byo gusanura iryo barabara risanzwe rikoreshwa cyane mu gihugu bagasaba ko ibikorwa byo kwihutishwa ico kibazo kigatorerwa inyishu mu maguru masha ido nido giyo nkuru na Mahoro Patient. Nkuko amakuru rugana rwa radio haguruka rwakuye mu ntara ya Rumonge avuga ngo hari imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yoba yarije iva i Tanzania imaze indwi irenga yarashayiye mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 muri zone Kigwena hafi y'urubibe rugabura intara ya Rumonge na Makamba winjira muri komine Nyanzarake. Ubu imodoka zikoresha iryo barabara zikaba zaciye zihindura inzira zijya guca ibarabara mu ndimo z'abanyagihugu ziri iruhande yaho iyo modoka imaze iminsi yarashayiye ibiheza bikabangamira bene iyo mirima yaciwemwo ibarabara kandi bari basanzwe barateyemwo imbuto bizeye gusarura bakabukura mu cibo mu gihe kiri imbere. Nkuko abasanzwe bakoresha iryo barabara mu kunguruza abantu n'ibintu babivuga ngo si ico gice conyene kigeramiwe. Iryo barabara risanzwe ryarabomaguritse ahatari hake gushika hitwa mu mvugo muri komine Nyanzarake gushika naho imodoka zidashobora kuhahurira. Ivyo bikaba bimwe mu bikunda gutera amasanganya kuko benshi bama bahagonganiye bagasaba ko ibikorwa byo kurisanura vyonyaruka gutyo abiyunguruza n'abunguruza ivyabo bakoroherwa. Akaroro gatangwa nako mu ndwi iheze aho imodokari zibiri zo mu bwoko bw'imodoka zikorera imizigo zaguye ivyo zari zunguruje bigasanzara mw'ibarabara. Imwe yaguye hagati mu gisagara hafi y'igituro ca Bujumbura Rumonge iyindi igwa mu kiyaya ca Damu muri zone Kizuka ahasinzikaye cyane kubera ibinogo vyinshi birangwa muri iryo barabara. Abo bakoresha iryo barabara mu kunguruza ibintu n'abantu hamwe n'abanyagihugu bafise ibikorwa vy'uburimyi hafi y'iryo barabara baridogera abajejwe intwaro kuko ngo biboneka ko atanguvu bashira mu isanurwa ry'iryo barabara. Bagasaba leta ya CNDD-FDD kureka kwirengagiza ineza y'abarundi ahubwo nyabuna bakagira vuba bwango bakihutisha ibikorwa byo gusanura iryo barabara rimaze guhomvya abarundi batari bake basanzwe bugarijwe n'ubukene bwokora amakara bugata. Urakoze nawe Mahoro Patient kuri iyo nkuru waduteguriye. Ubusuma bw'ibitungwa ngo buragisibije mu ntara ya Kayanza komine Butaganzwa na zone Butaganzwa nyene. Muri iyi ndwi twaraye dusozereye inka zibiri zaribwe ziragenda amazima yongo izindi 3 zirateshwa. Nayo ibitungwa bito bito nk'impene n'intama ngo nta ukivuga barumiwe. Ikibabaza abanyagihugu bo mu Kayanza ngo nuko n'ufashwe adaheza ngo ahanwe bigaca bigaragara neza ko abaje intwaro aribo barerekera ubwo busuma ahanini bukorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure. Bagasaba abajejwe intwaro n'umutekano guhagurukira ubwo busuma ufashwe agahanwa bataravye umugambwe aturukamwo. Inkuru twateguriwe na Eric Kwizera. Ubwo busuma bw'ibitungwa bivugwa ko bwisibije mu ntara ya Kayanza muri komine Butaganzwa ngo bwo bukorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD kuko bukorwa mu ijoro kandi arizo ziba zaraye zirakisura mu mituma itandukanye igize iyo komine.
makomine ahanini imitumba ine ngo nibangamiwe cyane n'ubwo busuma gusumba iyindi iyo nayo akaba ari Nkago Gahise Gatabo hamwe na Mufumya yose akaba ari muri zone Butaganzwa komine Butaganzwa nyene abanyagihugu bo muri komine Butaganzwa bayazina Radio Haguruka bakaba batubwiye ko inka zibiri zimaze kwibwa ziragenda bazimayongo izindi nazo zitatu zirateshwa bazivye kuri uyo mutumba muri zino zibiri ziheze ngo ku munsi wa kane w'iyindwi twaraye dusozereye ngo hari yindi yibwe nyene kuyibwa yarayikurikiranya amakanda uwanyije aramenyekana araheza arahagarikwa n'inyamiramabi ashaka gufungirwa mu gashoka komisari y'igipolisi ya Gatara icababaje abanyagihugu bo kuri iyo mitumba ngo nuko yivye yiyemereye ko yivye iyo nka araheza acararekurwa nyene kwibwa abanje guterwa ubwoba n'imbonerakure ngo ntasubire gukurikirana ivyo nka yiwe bakabanije bavuga ko amaze kurekurwa ngo niho haciye hasubira kwibwa iyindi nka ngo gace biboneka ko iyo bari mu murwi waba wiba ivyo bitungwa nayo ngo izo nka zibwa zikurikiranywa amakanda ngo zinjira muri komine Gatara yo muri komine Kayanza nyene mu mezi atatu aheze mu mitumba ya Gatabo na Mufumya hibwa impene zitaramenyekana igitigiri izo mpene ngo zikaba zabagiwe mu mashamba zitwarwa inyama musana wa komine Butaganzwa yemeza ko inkimwe ari imaze kwibwa mu gihe mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa gatanu naho bavuzemwo inka zibiri abanyagihugu bo mu Kayanza n'agashavu kenshi bagasaba abajejwe intwaro n'inyamiramabi bo muri ayo makomine uko ari abiri Gatara na Butaganzwa gukorana batozugwa bugizi bwa nabi na cane cane mu guhana ababa bafashwe bataravye kamwana wa mama na mpinga yanje kagisibije muri ayo makomine.